Huguruwe ishure shingiro Tumani Hope Christian School kuruno wa gatandatu igenekerezo rya 8 ruhuhuma umwaka wa 2025 n'ishure riri mu Ruziba komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Nibitanga Silvestre yatanguje iryo shuri yamenyesheje ko yamanye kuva kera ivyiyumviro vyo gushinga ishuri mu ntumbero yo gufasha abana afashe mbere no mu bijanye no guteza imbere ubumenyi kugwaruka. Icyumviro cyo gushinga ishure cyatanguye niga mu mwaka w'12. Nasomye igitabo cy'icyongereza cyitwa The Negro Woman La Femme Noire, aho uyo mukenyezi ari yatanguje ishure ry'abakenyezi b'abiraburekazi biciye mu ishure ry'abamissionari yari yize. Namye mbona aho yanditse yavuga ngo Dear Lord, help me to know how to pray and to write. Nama niyumvira nanje ko ngomba kubiri kose gushiraho ishure, kandi mwiyerekwa ryanje nifuza ko nshiraho ishure aho abana bashaka kumenya icyongereza, igiswahili, indimi zose bivanye nuko izo ndimi nazikunda. Nibitanga avuga kandi ko iryo shuri rifise abana bagera kwijana na 30 biga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu n'abashika 150 biga muri maternelle. Nkuko mubibona hari gisata c'ishure shingiro bere mu mwaka wa mbere kigizwe n'inyubako n'ibirasi 11, kirimwo n'ibiro by'umuyobozi w'ivyigwa jejwe ivyigwa, akabamwo n'ibiro by'umuyobozi w'ishuri. Uyu munsi Tumani School mu ishure shingiro hano turafise abana bashika 130 kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Afise gisata kandi cy'amashure y'abana maternelle naco gifise abana bashika 150. Abona bakaba bigira haramaze kwa dupanze kare kutwagombye ko igisata cyose cigenga ngabo kugira ngo abana iyo baye benshi bakaja hamwe isuku ribarike kandi bashobora kugwara. Twagombye ko bagukirwa abana bagira n'amagara meza. Aho twifuza gushika uyu munsi mu ndoto zanje ndifuza ko shikaho nzoba mfise igisata ca kaminuza, bivanye nuko nabonye ko bishoboka naho nahereye, kandi afise ivyizigiro ko bishoboka kuko hano mu ishure dufise kurusha dufise rugarukira mu mwaka w'9. Turabona ko dushobora no gusigana ibirasi bisigara bitariko birakora. Ibyo byose bikaduha kubona ndanya twiyumvira ko dushobora kwagura kano karere kugira ngo turonke n'ishure rya kaminuza bivanye n'ubumenyi rutanga, naho twifuza gushikana iterambere ry'igihugu. Kabura Antoine, umuyobozi w'indero muri komine Muha, yamenyesheje ko iryo shure riri mu mashuri ya mbere muri komine Muha akora neza. Yatubwiye kahise karyo, ariko mu buyobozi bw'indero muri no komine nabwo nyene bafise kahise nakubu, ariko tubona nagira nabacire muri make ishure shingiro Tumani School ni rimwe mu mashure dufise muri no komine yacu nziza ya Muha, ishure rikora neza. Uno munsi biramutse yinjira inyubako nshasha ziteye igomwe nkuko muzibona hano. Ibyiza rero rikora rino shuri sizino nyubako gusa tubona n'ubumenyi ari umunzane dufise tubonera ko ishuri riba riko rirakora. Mu mwanya ushize amasaha makeya numvise abana bikora mu gahogo bavuga ururimi urunaruriya kandi babivuga neza cyane. Abana bo kuri rino shure Tumani School ni abana baronka amanota meza cyane mu bandi bana dufise muri no komine. Kubw'ivyo ubushikiranganji bw'indero biciye ku buyobozi bw'indero muri komine Muha tukaba turi igisho ryabwo, akaba ari nabwo turongoye, turatenguruka umugambi rino shure rifise, cyane cyane kwiyumvira kubaka ishure muri no komine yacu nziza ya Muha
twebwe ntitubita amashuri yikorera utwabo, ahubwo tuvuga amashuri yunganira leta. Turafise urwaruka rwinshi, aho usanga ku mashuri ya leta abana ari benshi cyane. Turonse ishuri rero nk'iri rivuka cyane ryagura, yatubwiye aho yakorera ubwa mbere n'aha hepfo gatoya, ariko uno munsi yaronse inyubako nziza irimwo ibirasi, aradufashije cyane. Icyo bituma tumukengurukira kandi dukengurukemo bivuye ku mutima. Iri shuri rimaze igihe rikora, abana rifise bageze mu mwaka wa 6, bahereye muri materinere, uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, baraja muri ekofu ishuri shingiro, bahera mu wa mbere baraduga buke buke, ubu bageze mu mwaka wa 6. Ntibasubiye inyuma, ahubwo batera baja imbere. Naho iryo shure ryigisha neza kandi abana bakagira amanota meza, ngo nta matara rifise. Uwatanguje iryo shure asaba leta ko yobafasha mu kubaronsa amatara, co kimwe n'ibikoresho mfashanyigisho, gutyo ubumenyi bukomeze kwiyongera. Icyo saba leta mu byerekeye umuyagankuba, nuko leta yobiraba ikihuta kuduha umuyagankuba muri kano karere, bitewe nuko dufise amazi asaba umuyagankuba kugira ngo tubashishe kuronka abenegihugu amazi akwiye. Ko kenshi iyo dukoresheje pano haraho amazi acika, ariko iyo dufise umuyagankuba amazi aguma aboneka ku mwanya. Abantu ba hano bose n'imihana myinshi usanga ivomera mu ruzi Mugere, ubwo nako rukabatera ingwara. Uyu munsi rero dusaba leta ko ifashije ikatwemerera, niyo yodusaba imfashanyo cyangwa ikabidufasha ikaduha umuyagankuba hano, byo bifashije ku benegihugu ko boronka amazi meza. Ubushikiranganje bw'indero cyo tugusaba nuko bwo dushigikira nkuko bushigikira andi mashure mu kuturonsa inyigisho abiz'igihugu canke izindi zose, no kutuba hagufi, kwama batugendera baraba ibyo dukora kugira ngo tutihenda, batube hagufi mu mpanuro kugira ngo tugwize gutanga indero y'akanovera ifasha igihugu, ikazoramurira n'igihugu abana b'incabwenge. Mwomenya ko hampande y'iryo shure amazi aduga ava mu kuzimu, akaba yarubatswe kugira afashe ku banyeshuri baho eka n'abahegereye, ariko bagasabwa kuyabungabunga.